kugira dusahirize mu migambi y'igisirikare cyacu. Mu ntwazangabo z'urwego FDNB izo ntwazangabo zakiririwe na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu indahiro zibanga rihambaye yo kubera abandi basirikare urumuri. Banzurabe aho hantu giye hariho tiburya ngaha nta kantu kabirya twogira kandi gashasha. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV. Umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ariko tugiye kubashikiriza bimwe mu byo twari twabemereye kuba dukurikira kuri chaîne yacu ya YouTube ya ICTV. Hari post twari twabahaye tubabwira ko turiko turabategurira ikiganiro kidasanzwe ku nzego z'umutekano zijejwe gucungera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twari twababwiye ko tuza kugaruka ku ifoto yatanguye guhanahanwa cyane ariko tukaza no gukoresha handi mafoto ndetse n'amavideo vyagiye bikunda kuboneka umukuru w'igihugu n'inzego zimucungera. Ivyo byose bikaba vyerekana ko umutekano w'umukuru w'igihugu cungerewe, ndetse tukaza no kugaruka ku vyo mwe mutamenya canke ku mutekano w'umukuru w'igihugu ushobora kubangamirwa. Turaza kwifashisha ubuhinga mu vy'igisirikare ndetse n'ivyo gucungera inzego. Turaza kuraba bimwe mu ngaruka zishobora kuba mu gihe umutekano w'umutegetsi utifashe neza canke mu bajejwe kumucungera batitunganije neza, ingaruka bishobora kuba. Turaza kubaho uburorero bwabo vyagiye birashikira hoba ngaha mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye nka za Amerika, ibihugu bikomeye cyane kandi bizwi ko umutekano wavyo uba ukomeye cyane, ariko kubera agasamazi ndetse no kutitunganya kw'abajejwe gucungera inzego canke abo bategetsi, ugasanga habayeho ibibazo bikomeye ndetse birimwo no kuba umutegetsi akomeye ashobora kwicwa kubera uburangare bwa bamwe mu babajejwe kumucungera umutekano. Twari twababwiye ko turiko turabategurira ikiganiro ku makosa 10 akogwa n'inzego zo gucungera umukuru w'igihugu General Neva bishobora no gushira ubuzima bwiwe mu kaga. Tukaba twari twabemereye ko tuza kubashikiriza ico kiganiro. Nivyo tugira tugaruke ko rero, nivyo twabateguriye nyuma yuko twihweje abacungera umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ukungene babikora ndetse n'ivyago bikomeye bishobora gushikira umukuru w'igihugu. Ibi tubivuga kubera ko umukuru w'igihugu abari umuntu w'abarundi bose, abari umukuru w'abanyagihugu bose, kandi ijisho ry'abanyagihugu bose ribari muriko, kandi umukuru w'igihugu abari umuntu adasanzwe kubera ko iyo umukuru w'igihugu afise ingorane zishobora gutuma atarangura amabanga yiwe, igihugu kiba kiri mu kaga gakomeye kandi igihugu gishobora guhura n'ibibazo bitandukanye. Ngira muri kahise mwaragiye mukunda kubona nko mu gihe umukuru w'igihugu afatiriwe atariko arakora amabanga yiwe, mu gihe umukuru w'igihugu agize ingorane. Mwarabibonye mu mwaka 2020 igihe Petero Nkurunziza yitaba Imana, igihe mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yicwa, byanakurikiwe n'ubwicanyi. Umukuru w'igihugu rero aba ari umuntu akomeye kandi aba ari umuntu rwose ategerezwa kurindwa bikomeye, agacungirwa umutekano ku buryo butajegajega. Ibi rero tukaba tugiye kubibashikiriza kubera ko kwigenekerezo rya 6 za kuno kwezi k'umunani mu mwaka 2025 Perezida Ndayishimiye yarabonetse mu ifoto ndetse n'amavideo yagiye ahabona, ariko nka twebwe dukurikiranira hagufi ndetse n'abandi twifashisha amasoko yacu mu by'umutekano, tukaba twayikoze ko kugira tubegeranirize bimwe mu bishobora guteza umutekano muke ku mukuru w'igihugu. Aho rero umukuru w'igihugu yabonetse mu masanamu aho yari yagiye mu birori vy'ukugurura umwaka w'ishure wa 2024-2025 muri kaminuza y'intwazangabo mu ntwaramiheto, mu birori vyatewe n'iteka nyene n'umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Iyo foto rero niyo tuza no gukoresha cyane ngaha, murayibona. Muraza kubona aho twagiye turashirako, murabona aho twashizeho inimero ya mbere, inimero ya kabiri, inimero ya gatatu, inimero ya kane n'inimero ya gatanu.
ibi byose turaza kugenda turababwira ico bisiguye ndetse n'ukuntu kuba umutekano w'umukuru w'igihugu ushobora kubangamirwa kandi afise inzego zijejwe kumucungera bikaba bishobora guteza ikibazo kidasanzwe. Muri kahise twagiye dukunda kubona bamwe mu baperezida bagiye barabangamirwa ndetse bamwe bakanicwa kubera umutekano wabo utacungerewe neza canke habayeho agasamazi kuri bamwe mu bajejwe gucungera izo nzego. Twobaho uburorero bukeyi ndetse naha mu Burundi murazi ingero zabaye nko ku rupfu rwa General Adolphe Nshimirimana. General Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2015. Bamwe bavuga ko inzego zimucungera zishobora kuba ari zimwe mu zagize uruhara mu kuba General Adolphe Nshimirimana yararashwe ntatabagwe. Muri bukurupfu rwa Colonel Emmanuel Kararuza yari intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru. Uyo nawe akaba yari n'umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa 4 hari mu mwaka wa 2016. Uyu nawe akaba yariciwe Bujumbura kumwe n'umugore wiwe. Ivyo byose mwarabibonye. Ivyo byose ni icerekana ko umutekano w'umutegetsi yudakingiwe neza yudacungerewe neza bishobora guteza akaga kuri uyo mutegetsi ndetse no ku gihugu muri rusangi. No mu bihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika twaragiye dukunda kubona hari bamwe mu baperezida muri kahise bagiye barapfa kubera umutekano wabo utacungerewe neza. No mu myaka iheze mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agaraswa ku gutwi, mwarabonye ko inzego zagiye harerekanwa amafoto ariko biboneka ko umutekano wiwe utarucungerewe neza. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 865 umukuru w'igihugu wa Amerika yitwa Abraham Lincoln. Uyu nawe yarishwe araswa n'umuntu yamurashaho yari mu gikorane. Uyu rero akaba yararashwe kubera inzego ziwe zijejwe kumucungera zarangaye ntizakora ico zijejwe. Hari n'undi mu perezida yitwa James Garfield nawe ni yarongoye Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 881. Uyu nawe yapfuye kubera ko inzego zijejwe kumucungera zagize agasamazi ndetse habayemwo kutitunganya neza. Ni benshi cyane abaperezida bagiye bahura nayo masanganya. No muri Egypt naho mu perezida waho yitwa Anwar Sadat nawe yishwe mu 1981 kubera kutitunganya neza ko inzego zijejwe kumucungera. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kennedy nawe yishwe mu 1963 kubera inzego ziwe bivugwa ko zitakoze ivyo zategerezwa gukora cyane nk'imodoka zigendanira umukuru w'igihugu. Zabanje gushigwa mu binyamakuru imbere y'uko umukuru w'igihugu arengana. Umukuru w'igihugu rero aho yaca hose bari bamaze kumutega imitego biza kumuviramwo urupfu rukomeye. Ayo namwe mu makosa akomeye ashobora gukorwa na bamwe mu nzego z'umutekano ariko agashobora kubangamira cyane umutekano w'umukuru w'igihugu. Twigarukire kuri Perezida Ndayishimiye. Ngira ifoto twakoresheje ngaha muriko murayibona neza. Ino foto irimwo abajejwe gucungera umukuru w'igihugu bashika ku 8. Hari uwumuri inyuma hari nawe amugendanira nyine impande ziwe umunsi ku yundi. Ndakwibutse ko urya mugabo ahagaze inyuma y'umukuru w'igihugu ari nawe n'ubundi yarajejwe gucungera umutekano wa Petero Nkurunziza. Murabona uyundi mugabo ariho mu kaziga ariho gatatu yambaye ikositime ni karuvati ndetse n'amarori y'ibiyo bitabona. Murabona uwundi ari inyuma yiwe, abandi babiri bari inyuma yiwe bataboneka neza. Hakaba harimo umwe atambaye ayo marori, hakabamwo abandi babiri bari inyuma yiwe nabo nukuvuga ku murongo umwe w'ibumamfu harimwo abashinzwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu bashika kuri 5. Ku rundi ruhande hariho 4. Biraboneka ko ntabwo bangana. Ku ruhande rumwe bamwe ni 5 ahandi ni 6 ndetse n'uwundi ari inyuma amuhagaze inyuma. Tugiye rero kubabwira
ico ibi bisiguye ndetse n'ingaruka bishobora guteza ku mutekano w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muti bimeze gute rero? Umukuru w'igihugu ni umuntu adasanzwe. Umukuru w'igihugu ni umuntu umutekano wiwe utegerezwa gucungerwa kandi ugacungerwa ku neza yiwe. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akunda kuboneka agendanirwa n'inzego zitandukanye, ariko nanone abenshi bakavuga ko kuba umukuru w'igihugu ashobora kuba acunga inzego zidafise imyimenyerezo ihambaye, zidafise ubumenyi ku kuntu umukuru w'igihugu acungerwa, ni ikintu gikomeye gishobora no guteza ikibazo gikomeye cyane ku mukuru w'igihugu. Nivyo rero tugiye kugaruka ko ikintu kimwe ku kindi tubereka n'amakosa ashika ku 10 yakozwe n'inzego zicungera umukuru w'igihugu kandi vyama vyibonekeza umunsi ku yundi. Muri ivyo bintu 10 turaza kubabwiramwo amwe mu makosa. Ikosa rya mbere turaza kugenda turabaha n'uburorero, nukuba abo bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu nk'uko nagenda bibereka ukungene batonze ku mirongo ndetse no ku mpande zitandukanye z'umukuru w'igihugu bwavyo birimo ikosa. Ikosa rigira kabiri, abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu ntabwo bipanze neza, ntibatunganije neza ku buryo bashobora gukingira umukuru w'igihugu mu gihe habaye icago. Ikindi rindi kosa rigira gatatu ni mu gihe aba bacungereye umukuru w'igihugu atamikoranire bafitaniye hagati yabo ku buryo umwansi ashobora kubaca mu ryahumye akaba yagirira nawe umukuru w'igihugu. Turaza kubibasigurira neza tubaha n'uburorero. Turaza kubabwira kandi ku kuntu abo bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu muri no foto niyo twafashe ko nk'akarorero, ariko hari n'ubundi burorero bwinshi cyane. Twafashe akarorero kuri no foto yonyene niyo tugira dusesangure tubereke amakosa 10 akogwa na zino nzego z'umutekano zo gucungera umukuru w'igihugu. Uburyo canke ukuntu bahagaze biraboneka ko harimo amakosa akomeye, nayo turaza kuyababwira ku buryo badashobora gutabara umukuru w'igihugu mu gihe avuze icago. Ikindi kandi umukuru w'igihugu bamushize ahantu habi cyane hashobora korohera umwansi kuba iyo mugirira nabi. Ivyo navyo turaza kubibabwira tubahe n'uburorero, tubabwire no kuntu ayo makosa yokosorwa. Irindi kosa rikomeye cyane, abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu nta bikoresho bafise bihagije, ibikoresho vy'umutekano. Turaza kubabwira ivyo bikoresho nibihe, ese abatabifise ni bande, bishobora kubangamira gute umutekano w'umukuru w'igihugu. Ikindi kandi biraboneka ko abo bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu hari ikintu gikomeye cyane birengagije, kubera ko aho bariko baracungera umutekano siho bategerezwa kukaza, kubera ko umukuru w'igihugu ahahagaze ndetse n'ibiri imbere yiwe birashobora kubangamira umutekano wiwe. Ariko turaza kubereka ukuntu abo bajejwe gucungera umukuru w'igihugu ivyo bisa nkaho batabihaye ikibanza kinini canke ngo babikurikirane bavyiteho. Turaza kubabwira kandi ibintu vy'amakosa bakoze mu nyambaro zabo. Buriya no mu bacungera umukuru w'igihugu bategerezwa kugira inyambaro, kandi iyo nyambaro nayo ikaba ifise icivuze cane mu gihe habaye ibibazo bishobora kubangamira umukuru w'igihugu. Tutangurire ku ikosa rya mbere, abo bajejwe gucungira umutekano w'igihugu umurongo bariho bahagaze nabi cyane, kandi ibi bishobora kubangamira umutekano w'umukuru w'igihugu. Uravye nk'akarorero urabona umuntu ariho 5, twanditse ko 5, murabona ahagaze ukungena ahagaze wamengo amaboko yiwe ari mu mifuko y'ipantaro. Urabona uwundi ari inyuma yiwe nawe ari mu kantu k'akaziga twamushize ko rimwe. Ukabona n'uwundi yambaye amarori nawe amukurikira twamushize ko 4, n'undi muntu ari inyuma yiwe ataboneka neza, biboneka we umenga ariko aritemberera ntazi n'ivyo arimwo, ntaboneka neza, ariko ubona ko nawe position afise atari position nziza. Ukabona n'undi muntu ari inyuma yiwe, urya mugabo twababwiye aba ari inyuma ya Perezida Ndayishimiye iminsi yose, uyu nawe yakoze ikosa naryo turaza kuribabwira. Ndetse ukabona n'uyu n'abandi bari ku mpande twababwiye, uyu ariho 3 ari mu kazeru n'undi ariho 6. Aba bose
ukungene bapanze ni ibintu birimo amakosa menshi cyane, kandi aba bose umuntu cyane cyane nka barya ba mudahushwa ba snipers bashobora gutungurana cyane umwanya uwo ari wo wose. Urabona ko bano bantu rwose ukuntu bameze ntabwo bashobora gukingira umukuru w'igihugu. Urabona nk'uyu twashize ko rimwe ukungena amaguru yiwe ameze, ubona ko habaye nk'ikintu gitunguranye arashobora no gucagwa hasi kubera ko arahagaze kuri esikariye ntahagaze neza. Igihe rero ashobora gukingira canke kuja kwikokinga kugira ashobore nko gukoresha inkoho bibaye ngombwa ko ayikoresha, urabona vyamutwara umwanya munini canke nawe akisanga yaguye hasi kubera ko adahagaze neza muri position nziza. Ibyo ni ikosa rya mbere rero, kuba izo nzego z'umutekano zidahagaze neza no mu guhanahana umwanya. Abajejwe umutekano baratatanye, nta murongo canke ntibafise n'ivyerekezo bimwe ku buryo ushobora kubona ko buri wese afise icerekezo arimwo, buri wese ariko arirabiraho ashaka. Ariko ubundi mu nzego z'umutekano buri muntu wese afise aho ategerezwa kuraba kandi akacungera neza, ntiyite ku bandi bari impande yiwe, we acungera uruhande rwiwe. Ariko urabona ko bano bameze nk'abariko bariganirira canke buri umwe wese ariko arikorera ivyo yiboneye. Hakaba rero hari ibice biboneka ko birimwo umwanya munini, ivyo bibanza birimwo umwanya munini bishobora gutuma umwansi bimworohera kuba ashobora gushikira umukuru w'igihugu. Uravye nko kuri uno twashize ko gatanu, twashize ko kabiri, niyo twashize ko kane, urabona ko harimo umwanya munini cyane, ubona ko bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Iki gihengeri kiri hagati y'abano basirikare, niba ari abasirikare cyangwa ababajijwe gucungira umutekano w'umukuru w'igihugu, umwansi arashobora kugikoresha. Ariko urabona nko ku rundi ruhande ho babigerageje, nk'uno ari kuri gatatu, nuno twashize ko gatandatu, urabona ko bo bari focused buri umwe wese ariko aracungera uruhande rwiwe. Ariko bano bandi bari inyuma, uriya ataboneka neza, n'uwundi ari inyuma yiwe yambaye amarori nawe ntaboneka neza, ariko bose twabashize mu ruziga. Urabona ko ivyo barimwo ntibabizi, nta ruhande na rumwe bafise, bariko bameze nk'abariko baratumwanya hariya bari, nta kintu bashobora gufasha. Iryo ni ikosa rya mbere rero, kuba bano basirikare badahagaze neza, bishobora gutuma bashaka kugirira nabi umukuru w'igihugu bakoresha ico gihengeri kirimwo hagati, bakaba bashobora kumuca mu ryahumye. Impanuro rero twoha bano basirikare kuri iryo kosa bakoze nuko abo barinzi bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu bategerezwa gukora umurongo umeze neza kandi ukomeye, bitunganije neza, buri umwe wese afise ico ariko arakora, afise inshingano akora hariya, kandi akazimenya neza atitaye ku bandi bari inyuma yiwe, canke bagakora uruziga ku buryo biboneka ko umukuru w'igihugu akingiwe neza. Murabona nk'akarorero inyuma y'umukuru w'igihugu harimwo umwanya munini cyane, harimo nk'imetero 4 canke 5, ata muntu n'umwe ahari. Urya mugabo ari inyuma yiwe nta kintu na kimwe ashobora gukora, kuko urya ntare kuriwe kuraba inyuma. N'abandi bari inyuma, ubona ko inyuma cyane hari igiti, mubona hari igiti kinini cyane, harimo umwanya munini. Abenshi basa nkaho batariko barahitaho, ariko iyo batipanze neza birashobora guteza ikibazo gikomeye. Ikosa rigira kabiri bano basirikare bakoze, bano bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, nuko ntabwo aho bategerezwa kuraba ariko ariho bariko bararaba. Twababwiye ko umukuru w'igihugu hano yarari mu birori, ni ibirori vyo kugurura umwaka w'ishure ry'intwazangabo iskamu. Biboneka ko aho ari kuri podium hejuru, imbere yiwe hari abantu benshi bariko bararaba umukuru w'igihugu, bariko baramwakira. Biraboneka ko rero abantu benshi canke naho icago gishobora kuva, akenshi abari mu bantu, ariko aho umukuru w'igihugu atumbereye niho hari abantu benshi. Ariko ubona ko umurinzi wa Perezida Ndayishimiye atumbereye imbere yiwe, nuri yari muri kabiri, twashize muri gatatu, n'undi ari inyuma yiwe gato cane, nibo bonyene batumbereye imbere. Kubaza ivy'ubuhinga bwa gisirikare rero canke mu gucungera inzego z'umutekano, uno mugabo ari mu ruziga rutukura gatatu, niwe wenyene asa nkaho ari kararaba ibiri imbere y'umukuru w'igihugu.
urya ari inyuma we ntaco ashobora gukora kuko n'ubundi umukuru w'igihugu asa n'uwumukingirije, ntashobora kuraba imbere neza ngo ashobore kumenya icago gishobora kuhava, ariko no we ari imbere biraboneka ko ashobora kubona icago kivuye imbere. Ariko kubera ko imbere ariho hari abantu benshi, hategerezwa kuba hari abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bahabona neza gusumba uko bahashira uyu umwe. Uyu ari muri gatanu, uyu nguyu ari muri gatanu, twashize muri gatanu, twashize ko gatanu, nawe yategerezwa kuba areba mu cyerekezo kimwe n'uyu ari muri gatatu, kubera ko urabona bose bari ku murongo w'imbere, ariko uyu ari muri gatanu arafise ahandi ariko araraba, kandi urabona ko uyu ari muri rimwe nawe niho ariko araraba, ndetse n'uyu ari muri kane ruriya ruhande bararufise neza, ariko uyu wa gatanu we urabona ko yataye umurongo, ntabwo ahari kararaba ariho yategerezwa kuraba, kubera ko imbere niho hari abantu benshi, niho hategerezwa rero gushigwa inguvu. Ego nivyo hari abandi bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu baba bari imbere begereye cane abo umukuru w'igihugu, ariko araraba, ariko nanone abamwegereye nico baba bajejwe cane, kuko n'uri imbere vyitwa ko ari karacungira umutekano w'umukuru w'igihugu nawe arashobora kubangamira, kubera ko umwansi akenshi canke ugirira nawe umukuru w'igihugu aba ari umuntu amwegereye. Bano basirikare rero habayemwo agasamazi ndetse no kurangara kudasanzwe, bakaba rero ivyerekezo barimwo rwose ni ikosa rikomeye cane. Abo bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bagiye baraba ahantu hagiye hatandukanye, ariko buri umwe atazi pozisiyo yiwe kandi no kuyicunga neza bikaba bisa nkaho vyabagoye rwose. Ibi vyerekana ubumenyi buke bafise mu vyo gucungera inzego. Kuba rero badashobora gukurikiranira hagufi ibibera hari igikorwa nyamukuru, hari abantu benshi cyane, niryo kosa rikomeye bano basirikare bakoze, ahubwo inguvu bazishize ku mpande gusa, ariko imbere n'inyuma y'umukuru w'igihugu hari igihengeri gikomeye kandi gishobora gutuma umukuru w'igihugu abangamirwa. Uko bino vyokosorwa rero hategerezwa kubaho uburinzi ku buryo impande zose z'umukuru w'igihugu zitegerezwa kuba zicungerewe neza, atakuvuga ngo ni uruhande rumwe canke urucanke ruriya, bagakora nk'igisa nk'uruziga ku buryo umukuru w'igihugu aba acungerewe neza kandi ataho umwansi ashobora kurengana kugira agire nabi umukuru w'igihugu. Ikosa rigira gatatu riri muri no foto, kuko niyo twafashe ko nk'akarorero, nta mikoranire iri hagati y'abano barinzi b'umukuru w'igihugu. Ini kosa kubera ko hari abasa n'abatamenya aho bagenzi abo bahagaze canke ivyo bakora. Twari twabibabwiye, urabona ko nk'uno ari muri gatanu, iyo uri yari muri rimwe aba yabonye kosa yakoze yacamubwira, kuko urabona ko banambaye ibikoresho vyo guhanahana amakuru, acamubwira ko atariko aracungera uruhande rwiwe, ariko urabona ko uri yari muri rimwe nawe asa n'urangaye, nk'uko twanababwiye kanahagaze nabi, ntiyamenye ikosa uno mugenzi we ari muri gatanu yakoze, kubera ko biboneka ko buri umwe wese yibereye mu vyiwe kandi bategerezwa guhanahana amakuru. Nico gituma baba bambaye bino bikoresho vyo mu matwi bishobora kubafasha guhanahana amakuru umwanya n'umwanya mu gihe habaye icago gishobora kubangamira umukuru w'igihugu. Nta coordination rero iri hagati y'abano na zino nzego, bano cancane begereye umukuru w'igihugu. Biboneka ko umwe wese afise ivyarimwo, bari mu kajagari. Nuriya ari inyuma, yuri yari muri kane, we ntaboneka neza, usa nkaho yari karitemberera ashaka kurengana inyuma y'umukuru w'igihugu, ariko ukabona ko nawe ivyarimwe atabizi. Iyi coordination rero ni mbi cane, kandi ntabwo bariko barakora kugira bashobore guhanahana amakuru mu gihe habaye icago gikomeye. Turaza no kubabwira irindi kosa cancane kuri ivyo vyo guhanahana amakuru. Kuba rero atamikoranire iri hagati y'izi nzego navyo ubwavyo birashobora guteza ikibazo mu gihe nk'umwansi batejemwe akajagari, kuko hari n'igihe nk'umuntu ashobora imbere y'uko agirira nawe umukuru w'igihugu arashobora nko gukora ikintu gituma batangura kujagarara, bagatangura gukora uburinzi. Iyo rero umwe wese atitunganije neza, biboneka ko batangura kujagurika, umwe wese ntamenye ico ategerezwa gukora. Ibi rero biva ku kuba ata coordination iri hagati yabo
ibi byose rero bikaba bishobora guteza ikibazo gikomeye ku mukuru w'igihugu no kumutabara mu gihe badakorana neza birateba gutyo umukuru w'igihugu akaba yagirirwa nabi. Bategerezwa rero gusuzuma ndetse no gukora imyimenyerezo imbere y'uko baja mu kazi, bakamenya tere umukuru w'igihugu araba ariho, bakamenya n'ukuntu babicungera kandi bakabikurikirana neza bivanye ahantu umukuru w'igihugu ahagaze ndetse n'ukuntu ahagaze, kuko umukuru w'igihugu ushobora kuba wategekanije ko aza guhagarara iburyo canke ibumoso ugasanga yahagazemwo hagati. Ico gihe namwebwe muca mukora nyene mukoresha iyindi mikenyero kugira umukuru w'igihugu ashobore gukingirwa. Ikosa rigira kane harimwo kutitegura neza. Twababwiye ko hano harimwo abantu bahagaze nabi, abandi wamengo bashize amaboko yabo mu mifuko, biboneka ko batiteguye neza mu gihe hoba haje icago gishobora kubangamira umukuru w'igihugu. Hari abajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu rero basa n'abantu bameze neza, umengo baje mu gikorane nabone, uboneka ko ataburinzi biteguriye gutanga. Twababwiye nk'akarorero nk'uyu nguyu ari muri rimwe, urabona ko ukuntu ahagaze ntabwo ari pose. Nk'uyu nguyu ari muri gatanu urabona ko arahagaze ari pose, ariko nawe yakoze ikosa kubera ko uruhande ariko arabamwo si uruhande rwiwe, sigo ategerejwe gucungera. Ariko nk'uyu nguyu ari muri gatatu urabona ko ahagaze neza rwose, icago kije yaca agikumira canke akagisubiza inyuma. N'uyu ari muri gatandatu ari inyuma nawe urabona ko ari muri position neza, ariko nk'uyu ari muri rimwe, uyu ari muri kane, n'uri yari inyuma yiwe, nabo urabona ko bahagaze nabi cane, ntabwo bashobora gukingira umukuru w'igihugu habaye ikibazo. N'uyu nguyu ari inyuma y'uyu wa gatatu nawe urabona ko nta kintu ashobora gukora kuko ntaraba imbere neza kandi niho ajejwe gucungera umutekano, ariko kubera yari imbere yiwe aramusumvya uburebure rwose, hariya ntaco ariko arahakora, yategerezwa kurondera urundi ruhande arabamo rushobora gutuma ashobora gukingira umukuru w'igihugu neza, kandi aho icago gituruka hose hakaba hacungerewe neza. Urabona umukuru w'igihugu ari munsi y'ibiti, hejuru mu giti haramutse hari umuntu ashobora kugira naho umukuru w'igihugu nta numwe ashobora kumenya ngo biturutse hehe canke, urabona bose bafise aho bari kwirabira, ariko ahantu hakomeye bategerezwa kuraba siho bariko bararaba. Bategerezwa rero kuba bameze nk'abiteguye kandi bafuye gose ku buryo umwanya n'umwanya hadutse icago bashobora gukingira umukuru w'igihugu. Ikosa rigira gatanu harimwo kuba umukuru w'igihugu bamushize ahantu kuri podium mbi cane, ku buryo cane ashobora korohera umwansi. Ari muri target nziza y'umwansi kubera ko umukuru w'igihugu urabona ko bamwe bari hasi abandi bari hejuru, akaba ahagaze wenyene kuri iriya podium itukura irimo n'ama escalier. Umukuru w'igihugu ntiyategerezwa gushigwa hejuru kuriya kuko urabona ko ari uriya muri inyuma yiwe nawe ari hasi cane, habaye icago kumushikira vyoteba, kandi urabona ko cane nk'abamudahushwa ba snipers bashobora kurasa bari kure, birashobora korohera umuntu ko urabona umukuru w'igihugu ari hejuru ya bose, umutwe wiwe uri hejuru y'abandi bose. Mwarabonye nk'igihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari mu myiyamamazo, umuntu yagombye kumurasa, abari bamwegereye bari bari impande yiwe baca bamukingira umutwe ndetse baca baramwunamika kubera ko bari bamwegereye. Ariko urabona nk'uyu ari inyuma yiwe hasi cane, harimwo nk'isantimetero nka 50 canke 60. Uyu nguyu habaye icago gishobora cane uwutumbereye umutwe w'umukuru w'igihugu nk'abamudahushwa barasa bari kure, uyu ari hano hasi ntaco ashobora gukora. Urabona nabano bari ku ruhande ntaco bashobora gukora kuko urabona ko icaza hejuru ku mutwe w'umukuru w'igihugu uwaje kumukingira vyo musaba umwanya munini ku buryo umwansi yaba yashoboye kugirira nawe umukuru w'igihugu. Murabona kandi utundi tumeze nk'utwuma dukingiye umukuru w'igihugu, tuno turiho ibitambara bitukura. Ibi navyo ni intambamye ikomeye ku gushungera umukuru w'igihugu kuko urabona nk'uyu ari muri gatatu agiye gukingira umukuru w'igihugu, hari ivyamutangira, urabona ko vyamusaba kubanza kurira hejuru. Ico gihe umwansi aba yamaze kubona target yiwe, ntaco yaba gitabaye. N'uyu nguyu ari muri rimwe, n'uyu ari muri kane,
n'uyu ari muri 4 n'uyu ari muri 5 ntaco bashobora gukora kuko umukuru w'igihugu ari hejuru cyane kumushikira vyoteba, bikaba rero bishobora kubangamira umutekano wiwe. Uno nawe ari inyuma yiwe niwe yategerezwa kuba mwegereye cyane, urabona ko nawe ari munsi ya escalier, umukuru w'igihugu ari hejuru. Uyu nawe birashobora kumugora kuko igihe yaje kurira escalier umukuru w'igihugu umugirira nabi aba yamaze kumugirira nabi, kuko yuri inyuma yiwe niwe aca mukingira akamwunamika canke akaba ashobora no gukingira umutwe wiwe, ariko urabona ko umutwe w'umukuru w'igihugu uri hejuru. Bose rero nta numwe yomushikira vyihuse kubera ko atanumwe amwegereye. Umukuru w'igihugu rero basa n'abamushize kuri podium imwe exposa cyane ku mwansi, menace rero zikaba zishobora koroha kubera ko umukuru w'igihugu adakingiwe neza n'abo bajejwe gucungera umukuru w'igihugu. Ikosa rigira 6 bano bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu bakoze, hari kuba bose ntabwo bafise ibikoresho ibikoresho vyabugenewe, ibikoresho vyo gutumatumanako. Turabaho uburorero buto bukeyi. Urabona nk'uyu ari muri 5 ari imbere y'umukuru w'igihugu. Ikosa rya mbere yakoze ntabwo ari kararaba imbere kuko uri kuraba ngaruri ya ruhande rwiwe nuri ari muri rimwe niwe nihajejwe n'abari abandi bari inyuma, ariko nawe araraba mwaruri ya ruhande kandi go rurakingiwe, ariko imbere y'umukuru w'igihugu ntakingiwe. Biboneka ko umuntu wenyene ari kararaba imbere y'umukuru w'igihugu ari yari muri 3. Ibikoresho rero bafise biraboneka ko bose ntabwo babifise, sinzi nimba ari kubera wenda tavyo bafise, niba ari ubumenyi buke, nimba ari ukutamenya kubikoresha, ariko ubundi bano bantu bose bategerezwa kugira ivyo bikoresho vyo guhanahana amakuru kugira igihe cyose hadutse icago umukuru w'igihugu akingirwe kandi amakuru amenyekane ku gihe. Ariko nk'uyu nguyu ari muri 5 ntaca afise, uyu nawe ari inyuma yuri ari inyuma ya 4 nawe ntaca afise, uyu nawe ari imbere muri 3 ntaca afise igikoresho cyo guhanahana amakuru. N'uyu ari inyuma yiwe ndakeka ataca afise. Harimo rero nk'abashika kuri 4 badafise ibikoresho byo guhanahana amakuru, ariko abandi babifise nabo bari inyuma, ariko bose bategerezwa kugira bino bikoresho vyo guhanahana amakuru kugira vyorohe mu gihe habaye icago. Ibi rero birafasha cyane kuba tuno dukoresho batadufise, birashobora kubangama cyane. Bino bikoresho vyitwa earpiece, ni utwuma bashira mu matwi dufasha mu gihe habaye ikibazo baca bakomunika buri umwe wese abafise w'umukomunika gaca mubwira ko hari icago kibaye canke akamubwira hindura position canke, kuko imbere haba hari abandi bantu bari gucunga umukuru w'igihugu. Ashobora nko guca mubwira ati wewe wahagaze nabi, hindukira wenda urabe ibumamfu canke urabe iburyo canke urabe. Ivyo byose bikogwa kubera ko bafise turiya twuma, kuko ntiyahaguruka ngaje kumubwira ngo hindukira canke reba aha canke hariya. Ibi byose bisaba ko turiya dukoresho two mu matwi baba dufise, ariko urabona ko abenshi ntatwo bafise. Ibi rero birashobora guteza ikibazo muri communication, kandi iyo communication yamaze gucika hagati y'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu aba ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'umukuru w'igihugu. Ibi rero birashobora gutevya communication, bikaba bishobora kubangamira umukuru w'igihugu, umugirira nabi akaba yoca akoresha ico gihengeri mu vy'itumatumanako ndetse no kutumvikana. Ibi rero bikaba ari ibintu bitorohera cyane umuntu uri muri command center. No kuvuga command center n'umuntu aba ari karakomanda abo bacungera umukuru w'igihugu, akaba yamubwira wewe hindukira canke reba hariya. Iyo udafise kari agakoresho rero urabona ko bishobora kugorana cyane ukumvikana ntibize koroha. Ikosa rigira 7, ikosa rya 7 hari imbere ahari y'umukuru w'igihugu. Ikosa kuko imbere y'umukuru w'igihugu hari igihengeri gikomeye, abari kuharaba bamwe birabaye hirya, abandi umengo ntibazi ivyo barimwo. Ibi byose navyo birashobora guteza icago umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaba abantu bari imbere y'umukuru w'igihugu ntibagenzuwe neza, kubera ko harashobora kwadukamwe umwe ashobora nko kutumbereza umukuru w'igihugu nka pistoli canke akaba yo koresha n'ikindi gikoresho nk'ibuye canke
ikindi cuma canke ibindi bintu bishobora kugirira nabi umukuru w'igihugu. Ibi rero ababajijwe umutekano bategerezwa kuba bari hafi kandi bakikuje hose, atabihengeri birimwo, atamwanya urimwo ubusa uhari, kubera ko ari byo bishobora gukingira umukuru w'igihugu kandi bikaba byakoroha ko se akingirwa. Irindi kosa rero rihari rikomeye, nkuko muri ko murabibona na mwebwe, murabona urya mugabo ari nyuma y'umukuru w'igihugu, ahagaze nyuma y'umukuru w'igihugu, nkuko twabigarutse ko arahagaze munsi y'ama escalier, kandi by'ukuri burya iyo mukingiye umukuru w'igihugu kugira umushikire ntibisaba umwanya canke kubanza kuzamuka ama escalier. Irya escalier iri inyuma yuriya musirikare, yuriya mugabo ahagaze nyuma Perezida Ndayishimiye, nayo yategerezwa kwigira hejuru ku buryo ubona ko baringaniye kandi basa n'abaresha, ku buryo niba ari ugukingira umutwe wiwe canke gukingira umukuru w'igihugu nyene bitamusaba kubanza kurira ama escalier. Ibyo naryo ni ikosa rikomeye. Urya musirikare ari inyuma ya perezida nawe yategerezwa kuba yigiye hejuru gatoya kugira yegere cyane umukuru w'igihugu. Irindi kosa rigira icenda ni kuba hari ibihuru byinshi. Murabona inyuma y'umukuru w'igihugu hari ibihuru byinshi, nubwo hacungerewe umutekano, ego nivyo haba hariyo n'abandi basirikare, ariko vyakoroha cyane kuko n'umwe muri abo basirikare bacungera umukuru w'igihugu canke baba bari kuri patrouille, nabo barashobora kuvamwo umwe ashobora kwiha inkumbi. Abo rero nabo baba bategerezwa gucungirwa, kuko mu nzego z'umutekano nta kwizera uyu muntu canke uriya, ahubwo buri umwe wese abacunza ubundi, kuko bose co baba bahuriye ko no gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, kandi bigakorwa neza mu buryo buri professional, atawundi canke atawe utanguye gukora ivyo yiboneye. Biriya bihuru rero biri inyuma y'umukuru w'igihugu navyo ni ikibazo, kuko iyo hari ibihuru vyinshi bategerezwa kwimura podium ikaja ahandi hantu hatari ibihuru vyinshi, ku buryo vyoroha kugenzura ndetse no gukurikirana neza ibibera inyuma, ndetse ku buryo atamuntu ashobora kwihishamwo. Irindi kosa ari naryo rya nyuma tuba dusozereye ko ni inyambaro z'abano basirika bano bashinzwe canke bacungera perezida. Urabona ko barambaye amasuti, amakostime ndetse n'amakaravate n'amashati yera. Ibi rero ntabwo ari imyambaro z'abantu bacungera umukuru w'igihugu, kuko ibi ngibi n'umuntu ari muri audience canke nawe asanzwe, iyo habaye nk'ibintu vy'akajagari canke hakumvikana nk'ikintu kidasanzwe bishobora gutuma abarinzi b'umukuru w'igihugu batatana mu kugira bamukingire, harashobora kuzamwo umwe yambaye nkabo, kubera ko urabona nta n'ibirango bafise bibaranga usibye kuba bambaye gutyo, kandi izo n'inyambaro zisanzwe. Bategerezwa kuba bafise ibirango bigaragara neza kandi bibatandukanya n'abandi bantu, ku buryo hatagira uza kubinyegezamo akagira nawe umukuru w'igihugu, kuko urabona iyo haturitse nk'ikintu batangura kuja impande n'impande, harashobora guca rero yinyegeza muri bo yambaye nkabo, kubera ko atabindi birango bidasanzwe bibaranga, bakiyumvira ko ari mugenzi wabo kandi ari we aje kugira na mukuru w'igihugu. Inyambaro rero ni inyambaro isanzwe, nta kidasanzwe kiriho cerekana ko ari abantu barenze umukuru w'igihugu. Hategerezwa kuba hari inyambaro myiza kandi ifise ibirango bigaragara vyerekana ko abo bantu ari bo bari impande z'umukuru w'igihugu, ku buryo hatagira umuntu ashobora kubaca mu ryahumye canke nka kurya baba ariko nyene baraja impande zose bacungera, haba havutse nk'ikibazo hatagira ubinyegezamwo. Gutyo niyo hagize umwe muri bo agira ikibazo akaraswa, kuko bano baba bari kuri target umwanya n'umwanya, arashobora kuraswa n'umwansi kugira ashikire umukuru w'igihugu. Iyo rero bameze nka gutya biragora kubatandukanya n'abandi banyagihugu canke n'abandi bantu basanzwe, kuko kwambara costume, kwambara amarora ameze gutyo ni ibintu bisanzwe umuntu wese ashobora kwambara, ariko iyo atabindi birango bigaragara neza biboneka ko ari abarinzi b'umukuru w'igihugu, birashobora kugorana cane nko kubatabara canke mu kuza kubatandukanya n'umwansi vy'ukuri. Ikindi kandi urabona ko nta uniforme bafite, urabona ko buri umwe wese yambariye uko yiboneye. Bamwe ni ibintu bija gusa n'imikara, abandi ni bleu, abandi ntabwo bisa. Urabona ko buri umwe wese yagiye yironderera costume yambara. Bitegerezwa rero kuba bimeze kumwe neza, ku buryo wabihishamwe wese baca bamumenya, kandi ukabona ko ari n'ibintu bisa neza, atari kubona buri umwe wese yagiye mu isoko akaja kugura
impuzu yiboneye amakositime adasobanutse. Ibi byose byerekana ko badatunganije neza. Abacungera umukuru w'igihugu baba bafise umwambaro bahuriye ko kandi uriho ibirango bigaragara. Ni bimwe mu byo tubashije kubabwira, ariko hari n'andi makosa menshi azarakorwa na zino nzego z'umutekano. Nk'uko mubizi, twe tubashikiriza amakuru yose n'ibindi bitandukanye turaza tugenda tubibashikiriza, ariko nawe urafise eco tanga muri commentaire, urashira muri commentaire maze ugisangize n'abadukurikira. Reka rero mbashimire cyane mwese mwabanye naje muri kino kiganiro canke no makuru nariko ndabashikiriza. Ibi byose tubikora ku neza y'umukuru w'igihugu canke kubajejwe kumucungera, kuko iyo hari ibintu bitameze neza birashobora kugira ingaruka si ku mukuru w'igihugu gusa, n'igihugu ubwaco kiba kiguye mu bibazo. Ibihe byiza rero kuri mwese, ndabakengurukiye cyane.